ni ingene dufise abantu b'abanyabwenge, abantu bakuze, abantu bize, mugabo gushika n'uyu munsi amateka y'igihugu cacu ntayo tubona. Nta mateka tubona. Ikibazo aho kiri nuko tuzosanga abana bacu bariko biga nka bimwe nababwira, bariko biga amateka y'abazungu, kandi hari abarundi benshi, hari abanyarwanda, hari abakongomani, hari abatanzania, hari abanyafrika banditse amateka. Hanyuma aranyitegereza ambwira buke buke, arambwira ati nejo na hirya y'ejo. Iri jambo ndashaka ko wowe uzokurikirana iki kiganiro, iri jambo rifata nk'ama ukarishira mu mutima wawe, kuko kurya ryafashije n'ubu rikimfasha, n'ubu nguma nsaba Imana kugira ngo ringanze nawe rishobora kugira ico rikumariye mu bugingo bwawe. Arangije arambwira ati nejo na hirya y'ejo nimbuza ikintu, ntuze wishira imbere ubigaragaze. Nshuti namwe bagenzi, murahawe ikaze kuri Gisha TV. Ikiganiro cacu ca kabiri, urugendo ruhire. Mu kiganiro ca mbere nari natanze liste y'abantu b'abahizi, abantu banditse amateka y'igihugu cacu, kandi nari nasobanuye ko ari abantu nagiriye ubuntu bwo gushobora kubabona bari muri action nkuko bavyita mu Gifaransa, bariko barakora. Hafi bose twaricaye turaganira, hari byo twaganiriye, kandi byagize akamaro kanini mu buzima bwanje, mbere no mu buzima bw'igihugu. Muratahura yuko ndiko ndavuga abo bantu, murabona yuko aba president uwo navuze ni President Nkurunziza wenyene. Igituma ni kubera ko ari we twashoboye kwicarana tukaganira, twashoboye gusangira igisabisho. Abandi President Micombero sinigeze ndamubona kuko sinari bwavuke. Nyuma President Bagaza naramubonye, ndamubona ndi muto, nongera ndamubona Pt2. So rero no kuvuga ngo muri ico gihe nuzeya President Bagaza, nuvuga ngo naho novuga nogira ico ndamuvuze ko hariho bimwe nabonye vyakozwe mu gihe ciyo, nkuko ari byo nabonye vyakozwe mu gihe ca President Buyoya, ca President Nkurunziza, President Ntibantunganya, President Ndadaye, ariko nawe nari nkiri muto kandi ntiyaronse umwanya munini kumbure wo gukora byinshi. President Ntaryamira, President Domitien, hamwe na President ariho uyu munsi. So mu yandi majambo navuze President Nkurunziza ko ari we twicaranye turaganira, turanasangira igisabisho akatari gakeya. Mugabo navuze nti abo bandi hari ibyo bakoze nabonye n'abandi babonye, kandi byiza byubatse cyangwa biriko birubaka igihugu cacu mu nzira imwe canke iyindi. Kandi ngirasure kandi ndabibutse abantu bahinduye amateka y'isi, amateka y'ibihugu, saba depite gusa, saba president, saba senateri. Nababwiye muze mugende murabe abitwa ba Richard Hooker, mugende murabe bajya abanyabwenge bose twagiye dusoma, ba Aquinas n'abandi, harimo n'abapastori batandukanye benshi, ba Billy Graham n'abandi, n'abantu bagiye bakoreshwa n'Imana mu gukontribua mu guhindura amateka y'ibihugu byabo. So ibi ndiko ndavuga, yes birondera ikibanza muri politike birimo, mugabo c'est plus amateka, l'histoire, ivyo nabonye. Kandi ndizera yuko uhereye ngaha ibitabo bizokwandikwa, nta kintu muri iyi minsi niyumvira ibintu byinshi cyane, nicaye ndiyumvira cyane ndanasoma mu migani, mu gitabo cya Yobu, aho witwa Ehudi avuga ati nararindiriye kugira ngo ndabe
lesa abitwa yuko ari lesage abatama bakuze ndabe ubwenge bwabo ndabe ico bari bukore ndabe ico bari buvuga ati ndaceceka ko nari mutoye mugabo ndagera ahantu nsanga ni vya bindi nyene baguma bazungurukira ahandi atureho nanje ndafasha ijambo nawe araheza arafata ijambo aho navuze ni mu gitabo ca Yobu nigiye uwitwa Yobu yari kwaca mu bibazo bitandukanye abagenzi biwe bakaza ku vyitwa yuko baje kubabarana nawe ariko hakumubwira ivyiza bose bakaza bamusenya bose bakaza bamubwira ibintu hata muntu numwe yo kwifuza yuko abibyigwa ariko aca mu bibazo mugabo urumva uwakiri muto nawe yarageza aravuga ati aho bigeze reka nanje afata ijambo ubu rero maze imyaka myinshi ndiko ndakurikirana abatama bacu badutanguriye bashizwe abari barashizwe hejuru muri politike nukuri nabo baranditse amateka hari ivyo bakoze hari n'ivyo bariko barakora mugabo ikintu natahuye kandi n'ubu kiguma kintera ikibazo ningene dufise abantu b'abanyabwenge abantu bakuze abantu bize mugabo gushika n'uyu munsi amateka y'igihugu cacu ntayo tubona nta mateka tubona ikibazo aho kiri nuko tuzosanga abana bacu bariko biga nka bimwe nababwira bariko biga amateka y'abazungu kandi hari abarundi benshi hari abanyarwanda hari abakongomani hari abatanzania hari abanyafrika banditse amateka mugabo basanga ayo mateka ntituriko turayiga turiko twiga amateka y'uburayi je rero ndi mu bantu bizera kandi biyumvira yuko kandi ntifuza yuko abana bacu canke abana banje bo kwiga amateka biza amateka y'uburayi n'ayahandi kugira bamenye ni vyiza ariko ndifuza yuko biga amateka y'u Burundi biga amateka y'u Rwanda ko u Rwanda nababanyi nabavandimwe turi nk'amahasa amateka ya Tanzania amateka y'ibiyaga bigari amateka ya Afrika amateka y'abaperezida babayeho ubucuti bagiranye n'igihugu cacu imigenderanire ivyabaye vyiza ivyagoranye ibintu nkamwe nico nifuza so nico gituma nanje muri uyu mwanya nkuko navuze ko Gisha TV tuzoshira imbere kwamamaza no kuvuga ivyo abarundi bakoze abahizi bakoze sinavuze abatagatifu abahizi hari abantu bakoze amateka banditse amateka tamuntu ashobora kwiyobagiza tubakunda tutabakunda tubashigikira tutabashigikira amateka ari ngaho kugira ngo avugwe amateka ari ngaho kugira ngo ahabe natanze liste nanatanguriye kuri Colonel Hwayi birashobora gushika nkiyenda ku mwaka ivyo si ibintu bibi cyane ariko nibaza yuko igihe nzo kwicara hasi ndiko ndandika kuko ndifuza kwandika amateka y'abo bantu uko jewe nabibonye ibyo numvise ndizera ko binashobotse navuze binashobotse turasaba abajene benshi barangije za kaminuza muri literature mu bijanye sinzi ijambo nokoresha mu Kirundi anyway mujanye no kwandika canke gusoma bashobora dushobora kuzoganira tugafashanya tukandikaho tugeza bikeneye tukashiramo n'abandi bahanga bakadufasha kweditinga canke gukosora canke kwandika neza ibintu bimwe by'abantu twagiye tubona kugira ngo twebwe ubwacu tubandanye tubigira ko generation yacu n'andi ma generation azoza abana bacu abuzukuru bacu baze bige bamenya ati hari umuntu yitwa naka mu gihe ciwe yashobe gukora ibi nibi so abo rero natanze amazina yabo ndashobora kuba ntafise necessairement ibintu bishobora kwandika igitabo c'imapuro igihumbi ariko bike twaganiye n'ivyo nababonye ko byarashoboye kumfasha mu rugendo rwanje ubwo rugendo ruhire nababwiye kuko rwambere ruhire kuko iyo nabigira ko byinshi yo nababonera ko byinshi hari ukuntu kumbure uko ndi uyu munsi ico nkundi uyu munsi ico nkundira igihugu canje kumbure sinaye gushobora kubishikako iyo ntahura n'abo bantu kugira ngo ndabigireko muri hagati ya 1995 n'ibihumbi 2000 donc igihumbi kimwe n'amajana 1995 n'ibihumbi 2000 igituma mvuze ngaho ni kwera ko ariho umuntu yaratangiye gukura fise kame mu bwenge bwo shobora kumva ibintu no gutahura no kwiga cyane uretse n'imbere yaho yuko ari ibintu byinshi nize nagenda bivuga nti abavyeyi bacu abavyeyi banje si
nzogira umwanya wo kubavuga ko ico ndi uyu munsi ndagikeshabo. Hariho mukuru wanje nigiye ko vyinshi deruka kugirana ikiganiro ugikenera ashobora kuja kuri Gisha TV akabona ikiganiro nagiranye na Grand Frère Bosco Simbakwira wo bita Bosco Saga Plage canke Bobo canke Boss. Hari ikiganiro nagiranye na Joris Ndongozi, hari ikiganiro nagiranye na Louis canke Lewis izina twari tumenyereye kumuhamagara. Abo bose n'abantu nagiye nigira ko ibintu bitandukanye. Ntibagiye hari umuntu umwe ntigeze mvuga ariko nawe sinoreka kumuvuga naho meruka kera n'umukozi yandeze imyaka irenga hafi 8 yitwa Bazila aciye imyaka myinshi sinzi amaherezo yiwe ariko yarakoze muhira imyaka irenga 8 no mu kugenda arasezera neza kuko umengo yaragiye kuba hafi umuryango wiwe. Wese mfise uko no muvuga kuko uretse abavyeyi no vuga ko yari umuvyeyi yari umukozi w'imuhira ariko yarakuze washaka ariko oh my god twamwigiye ko byinshi muhira yari umuvyeyi yari gitangaza. So urumva yarakoze ku bugingo bwanje ubwo munsi nariko nibanda cyane kubakoze ku bugingo bwanje bagahindura n'amateka y'igihugu. Rero uretse nari mvuze Bazile uhereye kuri Colonel Hwayi hagati y'igihumbi kimwe n'amajana uwo novuga nibaza ko ari mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1995 kubera ko nakunda basket nari nkiri muto nkina basket ndayikunda basket kuri je bwari ubuzima. Colonel Hwayi niwe yarakunda basket yari umukinyi mwiza cyane. Ndibuka yahora ava muri Mutanga Side aho yahoraba kandi nimba ntibesha n'ubu arashobora umengo ni hakiba akampitana kwijabe tukamanukana muri district ko niho hari terrain abasirikare bakinira ko tugakina umupira. Hanyuma muri ico gihe nararonse umwanya munini cyane wo kumwitegereza wo kumwumviriza naho nari nkiri mutoyi. Namwigiye ku ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere n'ingene yaraciye bugufiya n'umuntu yaraciye bugufiya. Ikindi kigira kabiri yarumviriza niyo muhagaranye muri ko muraganira muri natire ntarubwo yakunda kura abantu mu maso ariko yaguma ateze ugutwi akakumviriza ukavuga gushikurangize imbere yuko avuga. So ivyo rero byerekana character yiwe, byerekana ico yarari yarakoreye igihugu aragikorera neza gushika ku ipete rya koloneli. Naho tudaherukana ico nzi ni kimwe amaze kuva mu gisirikare yaciye yibera umurimyi nimba ntibeshe. Ariko rero uwo mugabo mu mbabare nazana avuga ngo umugabo w'Imana kubera umurimo w'Imana twamenyere kuvuga ngo umugabo w'Imana cyangwa abagore b'Imana n'ubwo abakozi b'Imana. So je ndemera yuko umuntu yakoreye igihugu umuntu ashatse yo mwita umukozi w'Imana na Bibiliya yarabitubwira mu Baroma igice cya 13 nimba ntihenze n'umugabo w'Imana. Ni hari ivyo yakoze yakorera igihugu kandi akora neza igihugu. Hariho n'ivyo namwigiyeko. Ivyo rero namwigiyeko vyahinduye ubuzima kandi iryo jambo aho ndi hose buri munsi igihe cyose iryo jambo ryama rigaruka kandi igihe cyose ndagibutse muransenga Imana nkavuga ni Imana ndagusavye rya jambo Colonel yambwira urikomeze mu bugingo bwanje unshoboze kubaho kurya. Byari bigenze gute? Twavuye gukina basket muri kuri district. Fata imodokari ico gihe umengo yagendera muri Pathfinder. Turagenda gushika ahantu harakabare kwijabe k'umugabo yitwa Abega nawe ndizera ko akiriho nawe yari umushinga ntahe. Twaranakirana basket muri equipe y'abatama nko bavyita mu Kayazwe. Equipe yari kwijabe. Turagenda muri ako kabare turashika turicara dushyize turicara acakuramwo inoti 5,000 arayimpereza arambwira ngo nujeri iyo noti. Gushika uyu munsi ico nzi ni kimwe ntiyarananiwe kuyajera kuko deje yari gwiwe ariko ndatahura yuko uwo munsi yashatse kunyigisha n'atabimbwiye ndizere ko yashatse kunyigisha kuba umwizigirwa kumenya kujera no kumenya kumbure kwitaho ivyawe. Hanyuma
turicara turasangira twari kumwe n'abandi bantu. Rero kenshi mu kabare abantu bararyoherwa, abantu bagatera inkuru. Kenshi hari abantu bavuga bakavuga byo bakavuga ibitari byo, hari abantu begzagera, hari abantu baryosha inkuru. Ico gihe ico nibuka, hari abantu bari bavuye mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu kindi gihugu kibanyi, hari ibintu by'imisi mikuru. Hari ibintu by'imisi mikuru, urumva harimo umwe w'umunyamakuru nimba nibuka neza yakorera ABP ibintu nkamwe n'ibyo. Ndamuzi na visage wese ishobora kuyibagira kuko nari ndamuzi kenshi n'umuntu twabonana. Hanyuma acavuga ingene muri ico gihugu hari umutekano w'igitangaza, ingene ibintu byari bikomeye, ingene ibintu byari bishushe, nyene ibintu byari bikomeye. Noneho haza kuba ikibazo c'ingene ariko avuga umutekano, yari nkuko ariko arexagera kandi paraporo y'ivyo turimwo mu gihugu ari muri 1995. Hanyuma mo Colonel nkuko bavuga twari twicaranye nicaye ku ruhande rwiwe. Hanyuma aranyitegereza ambwira buke buke, arambwira ati nejo na hirya yejo. Iri jambo ndashaka ko wowe uzokurikirana iki kiganiro, iri jambo rifata nkama ukarishira mu mutima wawe, kuko kurya ryafashije n'ubu rikimfasha, n'ubu nguma nsaba Imana kugira ngo ringanze nawe rishobora kugira ico rikumariye mu bugingo bwawe. Arangije arambwira ati nejo na hirya yejo nimbuza ikintu ntuze wishira imbere ubigaragaze, canke uvuga uti ikintu ndakizi. Ati niyo babaza ati mbega hari umuntu yobaza iki kintu, atuze wicecekere, atureka abishira imbere bishira imbere, noneho babikore. Ati niba bishobora ni byiza, nivyabananira ugacuhaguruka ukabikora, abantu bose bazotahura akamaro kawe, kuko warubizi mugabo ntiwitanganiza, mugabo amaherezo ivyananiye abandi ni wewe wabikoze. Jewe nashoboye gutahura igituma yambwiye ayo majambo, ni kubera ko uwo munyamakuru yariko aravuga ibintu mugabo ntiyamenya yuko yicaranye n'umuhinga w'umutekano. Turetse no kumenya yarabizi, yaramuzi, mugabo yashatse gusobanura umutekano gusumba uba mu mutekano. Kandi biza guhurirana yuko aho hantu muri ico gihugu cy'ababanyi Colonel Hwayi niwe yarari muri ico gihe uwo munyamakuru yako aravuga ko ari umutekano w'igitangaza. Noneho Colonel afata ijambo acara mwishura amubwira terega ati ibijanye ibi niko navuga ndavyibuka neza nkuko byabaye ejo. Ati ibijanye n'umutekano, ati hariho elema nyinshi umuntu araba. Ati kubona ibintu vyashushe, umuntu akabona abantu hirya no hino, akabona ubwinshi bw'abantu, ati nibice bisobanura yuko ari ico kigaragaza yuko umutekano ari gitangaza, yuko hari umutekano gusumba imitekano y'ahandi. Noneho arangije aca musubiza inyuma gatoyi uwo munyamakuru amubwira ku mateka y'abajeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ku ntwaro ya Colonel Bagaza, aho bizwi yuko ata muntu yashobora kuvogera igihugu cy'u Burundi. Ku mutekano igihugu cy'u Burundi cyari kuri standard yo hejuru, mu bya gisirikare, bapara bo mu Burundi. So hari ibintu byinshi cyane ico gihe narabikurikirana, kandi uri kurumva umuhanga nk'uwo ariko aravuga urugurura amatwi ukumviriza. Noneho arasigura, arerekana ibijanye ubutandukane bujanye n'ibintu bijanye n'umutekano. Mugabo kuri uwo munsi ijambo nahakuye ni ingene yari umuhanga mu bijanye n'umutekano. Arareka uwo munyamakuru aravuga, kandi umunyamakuru ego nawe ashobora kugira notion mu bijanye n'umutekano, ariko nibaza ko igikorwa ciyo gikomeye byari bijanye n'amakuru. Mugabo ntacamubuza yuko nawe ashobora kugira jugement yo mu bijanye n'umutekano. Rero uwo munsi
icyo namwigiye ko iryo jambo icatumye rero nkuko nabivuze mvuga nti ari mu bantu banditse amateka bumva deja iryo jambo ryonyene yavuze kuva uwo munsi muri 1995 ubunye haciye imyaka irenga hafi 200 ni hafi imyaka 26 iryo jambo sinigeze ndaryibagira n'umunsi n'umwe buzima bwanje uretse yuko twese nk'abantu tuguma turwana iyo uzi ikintu bawumva yuko hey ifoko ndakigaragaza ifoko ndacerekana kuko urakizi mbuga rumva uwo munsi yanyongereje ubwenge bundi ku rundi rwego ikindi gihe ngenda kumuraba kuri parke naho yari ko arakina uwo munsi sinari ko ndakina turaganira twarageze ahantu nyene ko muri uwo mwanya yari hanze twarageze ahantu arahindukira arambwira ngo urabona ngo muracari batoya ngo ikintu mugomba gukora ngo no kubwira abandi cyangwa guhanura abandi ngo nuko mugomba kugira inyifato nziza ngo kuko ibu uyu munsi canke ejo igihugu gishobora kubakenera so ayo n'amajambo abanyabwenge abantu babahizi abantu bakunda igihugu abantu bitayeho amateka y'igihugu nibo bantu babona ibintu kuri iyo level muri iyo niveau muri ugo rwego so aya majambo uko ari abiri nkuko navuze n'amajambo yakoze ku bugingo bwanje n'amajambo nagiye nibuka kandi kera ntarava mu Burundi canke hari n'igihe naho nari navuye mu Burundi nasubire Burundi duhuye tukaganira narumva ko ndyohewe kubera ko ndi kumwe n'umushinga ntahe ndi umugabo yakoreye igihugu akagikorera neza akubaka gatanga itafari ryiwe cyangwa umusanzu we nkuko mu Kinyarwanda bavuga contribution yiwe c'était un honneur byari ibintu n'uyu munsi kuba mu gice kimwe cy'ubuzima narahuye n'uwo mushinga ntahe nkamwigira ko ibyo nanjye ashobora kwigisha abandi kandi n'uyu munsi muranigisha abandi ndifuza yuko uwo muntu abazokumviza iki kiganiro bazovuga bati hari umuntu yitwa Colonel Hwayi yakoreye igihugu yari umugabo umushinga ntahe umugabo w'ijunja n'ijambo ibyo rero mu ncamake nivyo namwigiye ko nivyo namuboneye ko kuva nkiri umwana mutoyi byamfashije mu rugendo rwanje ariko rugendo ruhire nkuko nabivuze rero ndamushimira aho yo bari hose kandi ndashima n'igihugu camwibarutse abavyeyi hamwe n'igihugu camureze igisirikare camureze uwa kabiri ngiye kurangiriza ko navuze Adrien Kolo. Adrien ntiyigeze aba umunyapolitike, Adrien ntiyigeze aba umusirikare mukuru, Adrien ntiyigeze aba umunyacubahiro nk'uko tura tuyivuga, ariko kuri jewe yari umunyacubahiro kubera ko mu gihe cari kigoye mu mateka y'u Burundi, mu mateka ya Afrika, yashoboye gucrea association Jama. Association Jama, urumva Jama ni Giswahili harimo ubwenzi. Muri association kwari kugira ngo afashe abajene muri ico gihe ntivyari vyoroshe mu gisagara, ariko yashoboye kuzana abajene bavuye mu mihingo itandukanye, bavuye mu moko atandukanye, kugira ngo bagire ubuntu, bagire discipline, bagire urukundo hagati yabo. Kandi nimba ndavyibuka neza washaka no mu gutangura association Jama, nibaza yuko Alexis Sinduhije nawe yarabifisemo uruhara, uretse ko Kolo deja yari n'umugenzi wa Alexis Sinduhije. So nukuvuga ngo mu yandi majambo hariho contribution idasanzwe abantu batanze, kandi muri ico gihe association Jama yarahindutse iba association y'urukundo. Abajene bava mu gisagara hafi hose, kava kwijabe mu Ngagara, ku Musaga, Kamenge, ahantu hose kinama bakaza bagahurira kuri association Jama. Harabamwe ubugenzi hagati y'abajene bataravye ubwoko, bataravye intara, washaka bataravye amadini, abisilamu, abagatolika, abaporoti bose bakahurira. So
ni igikorwa gikomeye yakoze, uretse yuko burya kenshi arakunda kuba ikibazo ugasanga birashika abantu bagahabwa ibitsibo nk'uko bavuga mu Kirundi cyangwa amakamba y'abantu bakoze ibyiza, ugasanga hari abantu bibagiye kandi mu bisanzwe bagategerejwe kuba mu bantu bategerezwa gushimirwa. So Adrien duherukana kera cyane, benshi bazotangara nibumva ibi biganiro kubera ko mu myaka twamaranye sinigeze ndababwira ico ndabiyumvira ko cyangwa ico nababonye ko twaraganira nkabereka icubahiro ndabafitiye kandi nkabereka ko ije ko aravuga ndavyumviriza, ariko necessairement sinababwira nti vraiment iki kintu kirankoze ko ikintu kiramfashije, uretse hari wabo kameme nagiye ndabibwira. Mugabo nka Adrien niyabona iki kiganiro ndabizi neza ko azotangara. Mugabo ico najaka kumubwira grand frère nuko watwigishije, utwigisha by example nko bavuga mu Cyongereza, utwigishije example, utwereka akarorero. Ubwitonzi bwawe bwaratwigishije byinshi, ubwitonzi bwawe twarabubona twese tukavuga tuti wow, ingene waganiriza abakuru, ingene waganiriza abato, ingene wahanura n'uyo mugani muhe n'abajene urabaganiriza ukatubwira amajambo meza, tukiri abana batoyi turiko turakura. So nukuvuga ngo majambo make hari ibintu byinshi twakwigiyeko. So jewe rero hari ubuntu ngenda ngirirwa n'Imana, kuba ndumupastori, nkaba ndongoye ishengero, nagiye ndongora amashengero mu Burundi, muri Swede, muri Canada. Hari ukuntu Imana yagiye imfasha bwo kugenda gutahura no guha abandi ikibanza cyabo, ikibanza kibakwiriye, icubahiro cyabo. Ikibazo kenshi dukunda kugira abantu b'Imana, hari igihe dutwagwa n'idini, umuntu akumva yuko umukristu, umupastori, ibintu byose bigomba kuba haleluya n'amina, ibintu byose ni jeune prière, wuguriye akanwa nuvuge mu ndimi. Simvuze ko bose ariko biri, mugabo iyo ni fact, uko n'ukuri guhari. Mugabo tukibagira yuko turabana b'Imana, ariko hirya ko abana b'Imana turabarundi. Imana yashimye yuko twitwa abarundi, Imana yashimye yuko tuba abarundi. Bibiliya natubwira mu byakoze numa ngo Imana niyo yashizeho imbibe. Kuba dufise igihugu cyitwa Burundi, si gihamana, c'est pas par hasard, twaravutse turabarundi, si gihamana, ntazaririmo, ni Imana yabishatse. So mu yandi majambo ni obligation ku murundi wese, ku mwana w'umurundi wese gutaka igihugu ciwe, kukivuga, kugishimagiza. Ndabizi ko kenshi ari gusanga hari byo kumbure dukunda, hari byo dushigikiye n'ibyo tudashigikiye, bishobora kuba distraction igatuma umuntu abona yuko umengo n'icyo gihugu nta kamaro kigifise. Oya, no gutandukanya ibintu, ibyo twanka, ibidushavuza, ibibazo byagiye biba, intambara, ibibazo by'amoko n'ibikini, byose birahari, byarabayeho, birahari, kumbure bizokwamaho. Mugabo ntibihindura yuko turabarundi, ntibihindura yuko turabana b'u Burundi, ntibihindura yuko utokwibuka umukozi w'iwanyu yahinduye ubuzima bwawe, yagufashije, yakureze, umwarimu umwe yakwigishije kuva muri primaire, umwe yaduhaye indero, nuko dukubita baradukubise. Ariko benshi mu barimu bagiye baduhana, benshi muri bo nuko bari abavyeyi nk'abavyeyi bacu, nuko badukunda, nuko bari batwitaye, nuko ari indero bashaka kuduha. So rero nkuko nari mvuze, Adrien my brother, aho uri hose, bishitse ukumva iki kiganiro, ndagushimiye muvandimwe, kuko waratwigishije mu nzira nyinshi zitandukanye, nk'abana b'u Burundi, nk'abana mu gisagara, twakwigiye ko byinshi biducisha bugufiya, kandi iyo tuvyibutse tuvuga tuti Mana turagushimiye ko ari abantu bakuru wadushize imbere, twagiye twigira ku bintu byinshi. Rero muvandimwe, asante sana nkuko bavuga mu Giswahili, kwa kuwa jama, kuba baye mugenzi wacu, ukatwigisha turi batoyi. Kandi ndifuza yuko abatari bakuzi bo kumenya, binashobotse ejo muhuye nawe mukamubona
muze mumukore mu kuboko muvuge muti men warakoze. Kandi ndazi ko abajene benshi mu gisagara cya Bujumbura ashobora kuvuga bati uyu muntu hari ico yakoze, harabo yafashije benshi. So muvandimwe, nta kintu no gusabira atari umugisha. Mo Colonel, nawe ngusaba umugisha n'umuryango wawe, Adrien basaba umugisha n'umuryango, mwarakoze mu nzira nyinshi zitandukanye kutwigisha no kugenda tubigirako. Hasigaye Imana ibahe umugisha ku rugendo ruhire murimo natwe turimo, kandi twizere ko Imana izobandanye ikabazigama ikaba n'indi minsi n'imyaka yo kubaho kugira ngo tubandanye tubigireko n'abandi babigireko, mbere n'uruvyaro rwanyu muze mu rucira umugani. Hasigaye Imana ibahe umugisha. Ikindi nuko tuzosubira mu kindi kiganiro gikurikira aho tuzovuga kuri Alexis Sinduhije, tukavuga kuri Eugene Nindorera. Nazokurikira n'abandi abo twagiye tuvuga, Alphonse Rugambarara, General Nderuke Cyrille, Ministre Françoise, Jacques Birgimana, General Niyonkana, General Adolphe, General Bunyoni, General Niyombare, President Nkurunziza, General Moise, abapastori ndi ku nkiko Mutoka Mbara Abdenego, Rusi Magerano Kadege, umuvyeyi Pasteur Denise Abucuye Nkurunziza. Abo bose tuzogenda tubaganira ko ico twagiye tubigira ko nico twagiye tuganira. Hari bamwe tuzogenda deep kuko twaganiriye vyinshi, twicaranye tukaganira ibintu bikomeye cyane. So asigaye Imana ibahe umugisha. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.